ba nyakubahwa murongoye sentare nkuru y'igihugu n'iyo mw'ikomine n'iyo mu ntara y'ingo n'imiryango itandukanya abashakanye, ndabasaba ko mwodutandukanya jewe n'uwahora ari umugabo wanje Niyobuhungiro Kelly, bivanye nuko ntari hafi ndi kure cane. Ivyo mwobidukorera hama ivyo mukabindungikira nawe akabironka nanje nkabironka, hanyuma akidegemvya nanje nkidegemvya. Ivyo twaronderanye n'ivyiwe, jewe ntaco nzomubaza, nta na kimwe, abigireko uburenganzira 100%. Ni jewe Nshimirimana Everine nahoze ndi umugore wiwe, ndavyivugiye. Murakoze. Urumva ukuntu byagenze, jewe umudamu twarabanye turagenda, ndamukwa naramureheje ndagenda ndamukwa iwabo, maze kumukwa iwabo turaja muri etat civile turasezerana, tumaze gusezerana turanabyarana. Ariko mbere yuko je nja kumukwa naramurihiye no kwishura umwaka wose ataraheza, je nahejeje imbere yiwe ndamukwa turabana. Habigiye dupangana ati nyamara shahu urabona ko ubuzima ukuntu bumeze, ko yansanze mu gaparasera mugabo karimo akazu kabaye aba yaragiye hanze. Rero amaze kugenda hanze amahera ya mbere yarayampaye, turubaka inzu zari zimaze kuba ibigega zose, ndazikurungikirana tuziraba aho twari tuzigejeje inzu. Mudamu nagiye kumva numva avuze ati nyamara burya ngo naho je nawe twabana, ko ntago nagukunda ngo naronse undi muntu nikundira ngo umutima wanje umpa ngo ukengundira ngo urumva rero ngo ubu ngo nsaba ko ngo nshaka ko tuvana je nawe ngo ukironderera ngo nanje nkirongorerwa ngo numva umengo ntago umutima wanje ngo umpa ko je nawe twobana. Naye ndibaza navuga ati none nk'umuntu vraiment yize ashaka gukora ibintu nk'ibyo, hacagireka katangwa kunukira amafoto y'uwo muntu ngo bakundanye ariyo yayo nakurungikiye ni nimero ziwe. Je gusa naciye nkora recherche ndarondera nimero z'uwo muntu, maze kubona iyo foto naciye mvuga ati mboje narize ko nizi Bujumbura imyaka myinshi nkabana nabo, kandungikize nimero zose nciye mu groupe ndabika iyi foto bayibona. Amaze kuyibona barambwira ati uyu muntu escrow abingozi mugabo mw'iyi minsi ari kumusaga arafunze. Mugabo ngerageje kubwira umugore rumva bivanye nuko n'utujambo umuntu amubwira we ntiyigeze abiha agaciro, iyo yigumiye ati jewe uyu muntu naramwikundiye, naragiye kugera igihe abibwira n'iwabo, ejo niho yabibwira iwabo, biba birebire. Je burya nabuze icyo mfata, nkaba nsabira rero impanuro, namba muhanura, namba uko vyogenda mu wenyene mwumviriza mukumva ibintu wewe bimurimo, nico kintu nsaba mumfashe mwoba mukoze. Menyereye rema, urazi kuba umaze kuba yansanze vraiment kubyukuri mba mu gaparasera kagura nk'imiliyoni, agaparasera nabamo nakagurisha miliyoni 2,500, turaduga tugera igihe tumara kubaka inzu yoba imaze ibara nk'imiliyoni nka 70, agaca atangura kuvuga ngo jewe ngo ndahebye, ngo urumva ngo ndamuhebye. Nkumva umengo kuba no ibyo bintu no bizanamo undi muntu nibi. Nasabye imfashanyo zanyu. Ego dufitanye umwana umwe, tumaze kubyara uwo mwana nyene afise umwaka n'amezi 3 niho yamunsigira, ndamusigarana jewe nyene nta muntu numwe ndabye. Hakaba hariho n'abandi bana biwabo babiri. Wewe witwa nde? Bari bazanye nitwa Niyobuhungiro Kelly. Nawe yitwa nde? Nshimirimana Everine. Abo bana babiri bari babaza, yari yabazanye na yagiye mu kw'icumi na rimwe kumwaka uheze.
yarungitswe n'ikigo cyitwa gute kiri hehe? mbo yarungitswe n'ikigo mbo segabasha sinibuka ukuntu citwa kiyari mu Carama kwa Roza, izina niryo ntibuka, cari ca Roza ubwa mbere batarashwana na Roza, bakimurungika haheze nk'indwi. Roza niwe sinzi ukuntu bashwanye n'uwundi muntu aca arongera agira ante, ariko ubu niho n'ubundi akorera. Mugabo rero yaciye akwepa ava ahantu yari ari muri kontra aja mw'ibarabara. Egome ubu ari mw'ibarabara rero. Ubu ari mw'ibarabara akora ku ahandi hantu, urumva yarakwepye aja ahandi hantu. Numva nyene niyo nurumva n'icavu ryaramfashe, navuga ati iyo mfuma ngira inimero z'umuntu yahora akora ku bwa mbere no mubwiye ahantu arakapfuma mutahana basi tukaba mubwo bukene, kuko mbona umengo ni birebire. None ugira umubwiye ahantu ari yoca hamenya? Yohamenya no mu inimero akoresha nawe agakora fentage akarondeza nk'umuntu w'ubwenge kandi yomutora. Oya mureka kubera burya ntawomenya umuntu mwavyaranye niyo mwovana abana bazoguma bajya ku mafaranga ariko arakorera. Iyo ni impanuro ya gusa ndaguhaye. Mbona umengo turi mu bukene ni sawa, twofuma twibera mu bwo bukene hakugira ngo tugirene tube urumva mbe mu mubabaro mfise mu uyu mwanya ndaba ndicuza icyatumye ndamurungika gushika ubu. Ego niyo mpamvu mvuga ati emwe ndasabye impanuro mumfashe, murabe ikintu mukurikije niyo video yandungikiye, murabe namwe ikintu mwumfasha vraiment mumbwiye ati wewe wokora uku ugakora uku. Ego impanuro no guhaje ntabaje kumuvugisha sivyo? Ego mugabo inyuma yo kumuvugisha nkumva bya bindi by'ururimi rw'umwe rukamwa yera, urumva sinabimenya ko usanga ndiko ndakora ndavuga ibidakwiye. Mugabo ivyo byo bishobora kuntungura ndavyumvise, birashobora kuba kubera guhendwa kuko bama bahenzwe, birashobora kuba kubera atari guhendwa kumbure agombye kukwihimura ko nawe kuvyo wamugiriye cagiye bari muri kumuje ntazi. Ego niyo mpamvu nanje shaka mubanze mumvugishe hama mumve ibyiwe. Mugabo rero bijya iyo umugore dusanze atahenzwe akadecidinga abo nyene gukora ibintu nkibi, umugore avuze ngo ntagushaka ucuronderera ahandi. Ego ikibazo twaranditswe kandi urumva nico kibazo, urumva hanini hacaza ikibazo uko amaze kuvuga amajambo nkayo petetere namba atari guhemba canke akaba harimo ibindi bintu byinyegeje inyuma. Uri umuntu w'umugabo ufata decision nk'umuntu w'umugabo, urumva rero ikibazo twaranditswe mudakwiranye. Alright, hanyuma akubwira ko mutazongera kubana yironkeye uwundi. Ego ushobora kumushira ku murongo none tukavugana turi batatu. Umudamu yaramborotse manimero ziwe ngaha ahepfo apana haruguru ndamushire ko jewe. Ashaka kuzimpa ndabe ko bikunda ko ndaziguha. Okay, nimba bitanakunda ndaza kuzirabira kandi ndazirabira nta ngorane ntugire ikibazo. Nasubiye kuziraba. Igituma ashaka kubikora gutyo urakizi, iyo nyitaba baca umugani mu Kirundi ngo igihano urusaku ni guterekana. Je nkunda guca imigani kubera ndumutama. Igihano urusaku ni guterekana. Iyo umuntu rero bigenze nk'uko ukuri kuboneka mu buryo bwihuse, sivyo? Ukuri kuboneka mu buryo bwihuse. Ndashaka nk'ubu ndamukubiteko, hanyuma ndamuhamagare, hanyuma ndamubaze, hanyuma yishure. Kandi iyo ankundiye nkuba kinjira ko byoba bigenze neza, byosha bihera ubunyene turiwe tuja kure gose. Nayikurungikiye nimero sindiko ndakubona ariko wayirungitse. Okay, nivyo yaje. Yitwa nde? Everine. Shimimana Everine.
urungikije iyindi nimero iyo niyo akoresha nyene niyo akoresha yazambiya urungikishije iyindi nimero wewe iyindi nimero umuntu niko aragira sindabona neza gasubira ahamagare sindiko ndabibona neza sindiko ndabona nimero yiwe Allo mwayibonye rero nimero nayibonye sawa rero ndibaza muwashirako Everine ntari ku murongo ntari ku murongo sinzi muzomubaza mwumve kuko jewe niyo nyene akoresha egome na amenyesha namaze kugira okay sava ndaza kumurondera kandi nzoguha inyishu sivyo sawa sinzi ko ari ikintu wumva ntaco navuga kirenga icyo urumva usivye ivyo wansavye vyuko twabanza kugira kuganira ukambwira hanyuma nkaca ndamukuronderera nibaza ko ari ibi ukoze ubwo ni kumurondera rero hanyuma ivyo azonyishura nzobikubwira ivyo azonyishura nzobikubwira ejo icyo ryiza rero urazi ko irengana n'iyi nimero mu by'ukuri ego na kare yabibonye ko urarengana yazambiye arengana niyakoresha nta minota 20 cyakumara atagiye ku murongo nta 10 minute yari atagiye ku murongo uraza kumubona yagiyeko none ko atari ku murongo nk'ubu sinzi ibyari murumva afise ibintu by'amasengesho yiwe ngo bamubwiye ku cyumba ngo nidukwiranye urumva n'ibintu bya bamuhenze nyene reka nza kumuvugisha ntacyo ku byo twavuganye hanyuma ugire ibihe byiza yego sawa kandi aze ko biza gutora inyishu kandi aza kumbwiza ukuri ikibazo gihari murakoze cyane kunyakira hama jewe muri make Daniel ibibazo jewe nagiye ncamwo Daniel je n'ibibazo birebire kujya mu kuwo mugabo ikintu ca mbere no kubwira sibyo ikintu ca mbere no kubwira ujya mugabo yantwaye ku gahato sibyo yarampase icyo ni ikintu ca mbere mbaje kubwira nta rukundo nigeze ndamugirira sinigeze ndamwiyumvamo mu buzima bw'iwanje ni ukuvuga kuva tubana je nawe twabanye mu buzima bw'ibyaha gusa sibyo aragira antwara ku nguvu antwaye ku nguvu ndabyihoza kuko ntako nari kubigenza biba ngombwa arandonderera ibyangombwa ndazi no muri Arabie Saoudite ubwa mbere ndahakubita imyaka 2 nkora akazi bitameze neza nguma njuragirika kubera kutanamukunda nyene byose aguma njuragirika mu mutima wanje hirya no hino kubera nyene ko ntamukunda ariko amafaranga narayamuhaye usibye amafaranga bandiye nariwe n'umuhungu uko nyene kubera kujuragirika kubera ko je ntigeze ndamwiyumvamo bandiye amahera y'ukwezi kumwe ariko yasigaye yose narayamurungikiye nawe kandi akaguma ngiramwo ubu escrow ibintu nyene Daniel nukuri nta byiza namuboneye ko uwo mugabo oya ikigeretse ko uwo mugabo
yaguma yiyumvisha ko urukundo ruzonzamo, sibyo? Nanjye nkaguma navuga jewe nta rukundo ndagufitiye, nta na 0% ndagufitiye kabisa. Bivanye n'uwo nari narakunze ubwa mbere arampemukira, nawe aca aranjaniranya. None gasha urukundo ntamugiriye ubwa mbere, yibajije ko urwo rukundo nca ndagwiremamwo ruvehe? Vyaranse, sibyo? Nari mbayeho mu buzima bubabaye, ubuzima burushe, ndemerewe mbana n'umuntu ntakunda, ntiyumvamwo. Ibyo nakora byose nabikora mvuga ati reka nkore nyene ninezereze uburyo ubu, kuko je umugabo ntabwo ndamwiyumvamwo, wapi kabisa, vyarase. None jewe namubwijije ukuri, ndamubwira rero jewe umutima ugerereye kure, umutima je ngomba ngwara umutima uravyimba mpakwa kugwana. None si yomfa vyari kugenda gute? Nukuri nasenga, ariko ntabwo nyene nari nidegembye, umutima wanje wari uboshe. Kubera iki? Ndi ku mugabo ntishimiye, ndi ku mugabo ntakunda, yarampase. None gasha Dani umuntu umubwiye ati je urukundo rwarase, mpisemo kubihagarika. Nintuze, ni icaha kuvugisha ukuri, ni icaha. Ikindi naco, buri iyo myaka 2 ukuyemwo uko umenga n'amezi 2 gusa, jewe ntawe iwacu yaba mama nta n'igikoroti yigeze abaha, kandi narabashirirako amahera yo gufashisha abavyeyi, sibyo? Ubu naho ndaje, ubu naho ntambwire ngo yarandihiye, jewe ntiyandihiye. Mu kuzino jewe nabonye imibabaro narindimwo nibereyemwo, jewe je ndi umugore nagiye naraguranye, bangurana 1 miliyoni. Nemera ko uwo 1 miliyoni ku kwezi ndawungukira 300,000, ndavyemanga kubera ko nari mbabaye, ndushe, ndemerewe. Navuga ati reka mpfume ndaba iyo nja kugwa, urumva? Bo biratebagana, Imana iratinda iranyugururira inzira, biracamwo ndaza. Maze kuzino urumva ko ndi mw'ideni, naje ndi mw'ideni ry'1,600,000. Je narashitse ino, ukwezi kwa mbere ndakora, ideni nca ndaririha. Naje ino ngomba gupfa ngwaye, naragwaye stress, ntazi nuko nzonamarana iki kiringo. Kubera iki? Amahera y'abandi yaranserereje gushika hakwa kunjana mu gasho ayo mafaranga. Ndamubwira ati reka tugurishe aho twari twaguze ubwa mbere nkiza Saudi yino, aho kurima turiha aya mafaranga y'abandi. Arandahira, umugabo muzima arandahira. Urumva je nagize ibikomere vyinshi rero Daniel, ivy'iwanje nukuri jewe sinkunze kuvuga amajambo menshi, kuko je sinkunze kuja ku mbuga, mumbabarire. Ivy'iwacu vyarinze binaniranira mu muryango, imiryango y'iwacu jewe nukuri vyarase. None ubu umuca mubishira kuri rezo sosiyo bica bikunda. None umugabo jewe ndamubwiye ati rero mu mubano wa jewe na wewe narabuze amahoro, urukundo rwarase kunzamwo, kandi nawe uri umuvyeyi w'umuntu, ntiwohava uzigira umukobwa wawe ku muntu atakunze, ntibikunda. Urukundo rutangwa n'Imana, kandi urukundo ruja aho rushatse, sibyo? Jewe kubera ko ari je vyase ko ndamukunda, vyaranse pe. Nahisemwo gufata ibyo twaronderanye byose, imitahe minini n'iyiwanje, rimbura imyaka 3 byose ndabimurekera, kuko nta mahoro nabigizemwo, sibyo? Nta mahoro nabigizemwo, nta rukundo nabigizemwo. Byari ibintu byo kuvuga ati reka nkore nironderera amafaranga. Jewe ubu naringeze ahantu mvuga ati reka nkore ndondera amafaranga, nze nitungira iki, abana narisanzwe nitungiye,
ivy'umugabo ndabivemwo burundu kuko sinamukunze, uranyumva? Kuba noba nkunze uyundi, urukundo ruja aho rushatse mwabantu mwe, ruja aho rushatse. None ko namuburiye urukundo nce ndagwiremamwo? Kandi je sindamubangamiye, ndamuhebeye ibintu biva hafi miliyoni 100, ari make miliyoni 80. Ivyo vyose ndadepoza ndavuga ati jewe sinomukoroga, ko nabiburiyemwo urukundo ndabiburiramwo umunezero, ivyo reka ndavyihoze ndabireke. Iyo n'imitahe yiwe, jewe nanje nitangurire bushasha. Muga ubu nyene ahejeje kunyandikira ambwira ngo agomba anyereke ko ikibi ndamukoreye nawe agomba akinkorere, ankuzi no muri Saudiya. Ese niyankuzi no, ibintu jewe nzoba namuhebeye bizoba bingana gute? Daniye, uri umupapa kandi turakwemera, nimba agomba kugucako ngo je unkuzino, jewe ino Saudiya nta kibazo mfise, je ndi ku kazi, nta kavuyo je ndiko ndateza ino muri Saudiya, uretse uwo mugabo wanje, uwo mugabo. Nuko jewe rero nta vyinshi je nkunze kuvuga, ivyo ndamurekeye ni vyinshi, kandi urumva imyaka 3 jewe ndiko ndakora nkabiheba. None hari umuntu yakunze, je nta muntu nokunda nkamukunda n'umutima wanje wose, hanyuma ngo ndamuhebe bikunde. Jewe umuryango wanje yaraterefonye mama, aramugora aramuvuga, mama biba ngombwa ko ejo tuvugana. Ndamubwira ati ma jewe naramuburiye urukundo, nta rukundo nigeze ngira, yari umugabo tubana ntubaha, urumva? None ahantu hatari urukundo nta kubaha biba bihari. Vraiment je yari umugabo ntubaha, nanka kubesha. None ivyo je noba nzobibamwo kugeza ryari? Ivyo rero nivyo vyanja mu mutima mpitamwo kurekura, guheba ivyo narondeye byose kugira ngo nzobane n'uwo nkunda, nawe akankunda, nubaha umugabo. Je nivyo, umwana nawe twavyaranye yarandahiye ko nta mwana wiwe ashobora kumpa, none nze kunigana n'umwana wiwe? Jewe sinigana n'umwana wiwe n'ukuri. Umwana niyakura nzomuraba canke andondere, canke jewe ndose akanya ko kumuramutsa ndamuramutse, ariko sinza kumugwanya ku mwana wiwe, kuko avuga ati umwana naho norasa hasi no hejuru amabombe yovuga. None nkora iki? Ibisigaye je naramwandikiye, none maze kumurekurira imitungo yose dufise, imitungo yose yatwari dufise, nkambwira ko je sinamubwiye ngo ntituberanye, namubwiye ko nta rukundo nigeze ndamugirira, kandi asanzwe abizi. Yantwaye abizi ko nta rukundo je mfise ndamufitiye, yantwaye ku gahato, yiyumvisha ko urukundo ruzonzamwo ruvuye hehe? Ko haciye haguma habamwo ibintu vyinshi birebire, aguma nteza gwaserera, aguma anserereza mu mutwe, urwo rukundo rwari kuva he? Ko nari uwo kugenda ndira mwibarabara, nirirwa ku musozi shaka Imana, none ubu ndahantu nditurije, nta kintu ndiko ndamupfurukako ngo ampe, muga ngo ashaka kunkuzino. Kigeretse ariko reka ndakubwira akawodiyo kanyuma je njyaho. Uyu munsi yambariye ati ubugwayi bw'umwana yagize, nije umwana namuroze, nije namuroze uwo mwana. Jewe bica biba ngombwa ko ndamubloka, kuko nashaka ko tuvugana amajambo menshi. Ugiye umuntu atanguye kubwira ngo umwana ubugwayi yagize niwe ubufisemwo uruhara, ngo nashatse kumwica, twari guhava tuja muri birebire, nca ndamubloka kugira ngo
jewe nirinde amajambo. Ego rero ntuhave wiyumvira yakuje ko ari nk'intama, ariko imbere nibingira rikaze. Rero ivy'iwanje nurya, ngira naho novyandika kw'ijuru vyo kwigwaho. Jewe sinza mvuga menshi, oya, nta rukundo mfise namugiriye ntago mfise nyene, nta ruhari kweri. Ego nta imitahe narayimuhaye kandi je sindiko ndamuvuruga, nashake uyundi mukobwa amukunda, hanyuma baze bibanire mu mahoro. Jewe azantege n'ukuri Mana, azantege ngo ngiye ngo nampe ivyo twaronderanye, hama andeke nironderere. Ubu je ndi zerofra mu myaka 3 ndi zerofra, ndiko ntangura bushasha. Ariko aca yiyumvira ngo agomba nkuzino, basha ni hatari. Emwe nopfuma nimba nkaja mwibuye, nayo kuja mu Burundi ata kintu mfise. None nkaho mwoca muvuga ngo za mu Burundi nakoze iki? Jewe ko nta mavideo ndi gusa jewe nkora ko jewe abo bantu nabavuga ngo dukunze twishimiye, jewe uwo nkunze ni no wari ngaho kuri profile. Nta mafaranga yiwanje ashaka, nta mafaranga ari kundya. Jewe ubu mfise umuryango, mfise iyo mvuka, sibyo? Ntabwo yantoye mw'ibarabara, nubwo yampase je ndafise iyo mvuka. Ntabwo ndi debire nkuko nari debire ubwa mbere. Ubu nubwo nokunda umuntu, ntabwo je dukundanira ku mafaranga, kuko aramvuna. Ngiye kwitangurira bushasha, mfise ibyo mbashaka nanje gukora ngereko. Daniye je nivyo kabisa, je nta birebire nokwirirwa ndavuga. Iryo ni ishavu ryamutwaye, nayo ubundi avuze ati dushire habona ibintu vyose vyo kuva tukibana gushika ubu. Ewe gayewe, yosanga ari wasevye, akibaza ko jewe ari ansebeje. Ni wasevye kandi yarasevye imyaka. Je nuko nabaye umuntu nyene ngenda pore pore. Mu Burundi no kuvuga naraciye mu vyago, hamwe mbura n'icobo ndi buhungiremwo, mbura n'umusozi uri bungwe ko ngumire umpishe. Rero nambabarire, asenga Imana yo mw'ijuru niyabona ko nkwiriye kugenda kundi mugabo, uwo Imana yanteguriye ntaravuka, arahari. Izompuwe nyene, ego izompuwe yanteguriye ntaravuka, kuko Imana niyo ihuza abantu. Hama mbone kubaka, nayo ubundi bwo burya nta kubaka je nawe, oya, kimwe gusa nyimba yankunda ko nari rukozi, nari umuntu je ntirera, abona ko agiye guhomba. Ariko ntabwo agiye guhomba, ndamusigaranye imitahe, nanje ntanguye A0 n'uwo mbaza igikoroti kimwe sinokimuha. Mwibajije ngo udutinya umugabo, jewe ndamuha ati ntangira 10 mu rushengero ko Imana yangiriye neza, 10 akakirya. Namuhaye ibihumbi amahera y'amezi 2, ati ntangira 10 kuko nariyemeje imbere y'Imana. Ndamu hafi ibihumbi 300 aca atangamo ibihumbi 30 vy'ikirago gusa, ayasigaye aracararya. Ambwira ngo yarayatanze. Uraza amarira nagize. Daniye, ivy'iwanje ni wavyitenga. Mana, sinzi uzohava wandika no kuri Facebook na TikTok na YouTube uburaho bikwiza.
gusa ico nogusaba jewe ntabwo nkeneye ibintu vy'iwanje ko unyamamaza, oya mbabarira, sinkeneye kwamamara ngo unyamamaze, kuko jewe ntabwo ndi umugore gito, ibintu vyanse jewe mvugisha ukuri, sinzi kubesha, oya jewe mvugisha ukuri kweri, nimwanziza ukuri murakora, ariko ukuri kwanje nuko jewe vyarananiye kubesha, ndi umuntu ntigera mbesha mu buzima bw'iwanje, ibintu ndabivugisha ukuri. Rero ibintu vyananiraniye mu muryango iwacu bikananirana, ntimwoca muza kunshira ku rubuga, kuko je sindi muri ba badamu birirwa biyamamaza hirya no hino, oya oya kabisa, mumbabarire, ibintu vyanje vyose ni mu gisirasi, nigira bukebuke kubera jewe nta n'abantu benshi tuza tunaganira, wapi, umbabarire rero, umbabarire, ndaguhaye amawodiyo menshi, ndazi ko muhora muyakoresha kuri za TikTok, za Facebook, ivyo mpora ndavyumva, ariko jewe nta muntu ari kunyiba amafaranga, nta muntu ari kumpenda ngo ndamuhe amafaranga murantunga, eka nukuri noba mbeshe, kandi nta muntu nagiriza yantwaye amafaranga, noba mbeshe, kandi nta n'umuntu mfitiye ideni ry'amafaranga, noba mbeshe, none n'igiki cotuma munshira ku rubuga kubw'uwo mugabo? Ndabasavye je ntimuzoshire ku rubuga, nukuri muzoba mugize neza, kuko jewe sinkeneye kuja mu bintu vy'itangazamakuru, kuko naho mwogira itangazamakuru, rwa rukundo ntiruca rumbamwo, oya ntiruca rumbamwo kweri, ego nuko muhezagirwe rero, murakoze. Umva ikindi naco, kuba twarinze tuvyarana umwana, nuko nashitse i Burundi mvuye ino Saudiya, nashitse i Burundi mbere n'igihe aza kuntegera ku kibuga c'indege ubwa mbere, yari yase nuko nja mu rugo, nagomba nidugire ruguru, sivyo, nagomba niduge isubirira iwacu, ariko nyene nafashe ingingo ngo nisubirire iwacu, aranyemerera turagenda, sanga ivy'iwanje ni birebire, ni birebire nukuri ntaze yirirwa gutesha umutwe, kandi vraiment nije ndabikubwiye, niwamwitenga azogutesha umutwe bikomere, niyo misiyo yifitiye wewe, abari bo bose agerageza kubatesha umutwe, yaba bagenzi banje batesha umutwe, yaba n'uwumvugishije amutesha umutwe, kugira ngo arinde agushikira, afise umuriro mu kanwa kiwe pe, umuriro uraka sindakubeshiye, umuntu wese aziko amvugisha, nta n'umwe atabwiye amajambo y'iwanje, ivyo vyose ndabibamwo ndihorera, yaba n'uwo ambwira ngo n'umugenzi w'iwanje, n'umusheri w'iwanje, yari yarangije araronka inomero, aramutuka aramucokora, baradufadikanya, mana yanje, umuriro uraka, ariko turihangana, jewe ndihangana nawe arihangana, kuko urukundo, ahantu hari urukundo, naho yoba umugabo n'umugore, hari urukundo barihanganiranira, rero yaba n'uwo umutima wanje wampitiyemwo gukunda, yarihanganye, nanje ndihangana, tuja ku munzane, ariko duhagararira ukuri, kuko urukundo aho ruri ntirwiyoberanya, kandi ikindi naco Daniel, si ukuvuga ngo nkunze abantu batagase, oya,
izo ni foto barazigira montage. Icyiza ni uko umuntu uba umuzi, ifoto zozo barazigira montage ugatagata nta birebire. Ibintu byo gutagata sibyo nohagararako, je mpagarara ku mutima w'umuntu gusa, nuko ndamwumva kandi tuganira. Umuntu atari uwo kunteza mu byago, atari uwo kunjana muri za nzira zo kwiyambura impuzu, ngo yambura impuzu ngo unyereke ibi ngo gira ibi, never. Jewe hiyo siyo ndi. Umurongo wa satani narawuvuyemwo ndibaza. Nuko umuntu atakujana ku byaha, umuntu atariko akurira kutwawe, atakwipfuriza inabi, none nkuye abantu byaranyuye imbere ganiye iby'iwacu ntabyo woshobora, naza gutesha umutwe aho ndakubwiye bike yego ndakubwiye bike kweri. Rero urukundo rwarabuze, rurabura burundu kweri, bivanye n'imibabaro nagiye ncamwo, nta urukundo rwari guca ngo ruze, kandi ntago nari kwiremamwo. Ibintu Imana ikora biragoye, ntago nari kwiremamwo ngo bikunde, byaranse. Ikindi naco nohereza ko Dani, kubera jewe uwo mugabo ndamuzi ukuntu ateye, n'umuntu yomwica agahera pe. Jewe rero kuko ndamuzi ukuntu ateye, ndabikumenyesheje uramugabisha, mukazobona je hagize ikintu mbera ino Saudiya, jewe sinzoza kubesha ngo abasaudiya nibo bandoze, noba ndababesheye, nta burozi je ndi kuri rino, oya, bizoba biturutse kuri uwo mugabo. Emwe uwo mugabo niwe bizaba biturutseko, nta n'ubundi mbere n'inyuma, kuko ikibi yamaze kukinyipfuriza, yashatse yanyipfuriza ikibi imyaka, ubuhoho yanabisohoye arabishira mu kanwa. Rero nimwumva nishe n'umutwe nkanagwara, Mana yanje, mukumva batabaza ngo kanaka, ntihagire n'umuntu azobeshera abino Saudiya, noba ndababesheye jewe. Aho ndi n'amahoro menshi, aho ndi twibaniye neza nta ngorane, aho ndi nta mangetengete ahari, aho ndi ndishira nkizana. Mana ni ukuri nibereye nkuko noba nibereye mu Burundi, aho umuryango ndimwo. Ndakuri ico ngirira nabi cose coba kivuye he? Kuwo mugabo, kuko ni inkozi y'ikibi yihoreye. Burya ni hatari, abantu batanyurwa baguma bashaka ivy'isi byose bibaherereko, n'ibibazo. Je hakagira icomba uramushikiriza ati yabuze ati hakagira icaba bazofata we. Ego burya ururimi ruraroga, akarimi konyene ko kwica umuntu. Ndabira ubu tugomba tugisanga isandwi z'ijoro sindaryama. Rero ntibazi yuko amahera tuyaronka tumyotse. Ikindi naco kimuteye ishavu, kubera ko yahora akora ku madorari, ubu atagiye kuza yakorako, nivyo biriko bimutera gusara mu mutwe. Ntiwiyumvire ngo ni n'ibindi. Nivyo biriko bimutera kubura amahoro. Burya abagabo bakoze ku mahera ya Saudiya, Mana yanje, ni hatari, nta vyinshi novuga, ariko umubwira ati tuza,
jewe mvugisha ukuri kweri nanga kukubesha noba ndakubwiye ni nk'uko woba uri dufate nk'uko woba uri nka papa wanje akubwira ati papa jewe birase kweri byaranse nimundeke nicare ntekane ego sawa sawa ikindi nacyo aravuga ngo twaranditswe kwandikwa je nawe kugira twandikwe ni kubera ko nashaka kuzino kandi iwacu nta muntu yari kuntorera amafaranga nabona ndavuga ati umuntu azohava ndira amafaranga reka dupfe kwandika nyine twandikwe tubuhane nyine Imana izoca inzira ariko ibintu byo kwandikwa jewe muri uyu mwanya kabisa naho yogomba akareka kumpa divorce nzogomba ngume nibereye single ngire tuko nyene nta mugabo yego nta mugabo kabisa niyabona naho adakwiye kurongora je nzoca ngenda ngende mu buryo nyine butemewe nirongoregwe ariko je sivyo nashaka ibintu biri mu muco none Daniye kavuga ngo bontegerera ku kibuga c'indege ngo bakanyoreraho wewe uri umushinga ntaho ukuze wumva ibintu kandi ukabitahura ese bonyorera ku kibuga c'indege hari umuntu nivye hari umuntu nishe ko nta muntu nishe ndiko ndica ino Saudiya nta muntu ndiko ngirira nabi no muri Saudiya ndiko nipambanira n'ubuzima bwanje kandi nkatanga ingufu ziwanje ico ni iki cotuma bamfatira ku kibuga c'indege jewe sindi muri ba bakobwa babadamu bifotora ngo bari gusa ngo ndiko ntanga amafoto ari gusa kubera ingingo jewe ibivugwa byose ndabikurikirana sindi muri je byanyobeye gusa ikibi kimurimwo nico kungirira nabi we nyene angirire nabi ariko nizere ko mwese ko mukora ko ndabakurikiranye igihe kinini kweri ntabwo mujejwe kurenganya umuntu kuko mvuze ati jesi ndamukunda nyene vyarase kandi naravyemanze n'imbere y'umuryango ko vyarase kuko nyene vyarase none ashaka nzobura ijuru mbore n'umuriro reka mvuma ndabiheba hakiri kare afata inzira imwe ego nuko uramubwira ati yatumye urirongorera ntaco kimutwaye nta na gitoyi kabisa atarirongorera kuko nta rukundo namugizeko kandi jewe sinza nivuguruza iryo navuze nawe nongeye kuri kubarira jewe nta bintu nzoja kumusaba noba nararondeye oya mana nitwariye imitwaro yiwanje jewe nyene uku nyene ngiye ngaragara uko namubwiye ko ngaragara niko nigiriye ngaragara ibyo narondeye turi kumwe nabiheze yigirira umugisha nanjye ndondere bishasha noneho hari ikosa ririmwo jewe ko ntanguye bushasha sawa murakoze ndababwiye byinshi jewe iby'iwanje sinobibabwira ngo ndabimare sinobimara oya byoba birebire cane ego byoba birebire rero icyiza nuko bibagarukira ngaha ego ndabaramukije inshuti zanje bakunzi munkurikira sinashimye kuvuga byinshi muri iki kiganiro mugabo
nka Daniel Mugisha muzi ko kenshi ndazwi ishinga no kugira ngo je nubake izi ngo z'abarundi kazi bari muri Arabia Saudite, numva nogira icyo mvuze kuri iki kiganiro kigufi. Icyambere novuga nuko mwumvise ikiganiro nagiranye n'uyu mushinga ntahe n'umukenyezi, mwumvise ibyo avuze. Mwebwe rero muraza kwitorera mu nyene muri commentaire ikintu ngomba cendenzako, ndabashirira ko nimero z'aba bantu. Shaka ko bivanye n'impanuro mwumvise ngaha mu telefone wo mukenyezi, hanyuma mugira impanuro mumuhaye n'uwo mugabo ubafashe kubaka. Ibi bigitondo bikora nuko jewe sinoshobora jeje nyene, mugonda basangije ibintu nk'ibi murashobora kubagira inama kandi mugerageze mugira inama zubaka. Uyu mukenyezi nipfuza ko yubakana n'uyu mugabo, nubwo byaba byaragenze gute, sinigira nifuza ko umuntu jenshana bari muri Arabia Saudite ko asambura n'umugabo, kuko ibigaragara bimaze kugaragara nuko abageze muri Arabia benshi baheba abagabo. Rero kenshi umuhebeyeyo bifise indi sura, ucumengo bamuhevye ko muri Arabia Saudite utamuhevye uri mu Burundi. Niyo mpamvu nsaba yuko bosubira kubaka bagasubirana, ibyo badahuriza ko bakazicara bakabiganira. Je ndavye video yarungitse uyu mukenyezi amubwira ngo amuhaye uburenganzira ku bintu byose bavane, nca mbona ko yari yabibwiwe kumbure n'uyu muntu bakundana, yambwiye tigira ibi n'ibi n'ibi, kuko insobanuro atanga mwazumvise, sinzi ko byoba byavuye ku insobanuro atanga mu by'ukuri, ariko mugabo ndeka je nsabe yuko bosubirana ku bwanje, hanyuma namwe mu nama mubagira nimba mubona batosubirana ntacyo. Ariko kandi ikindi novuga, burya kiraza kubana n'uwo mudakundana, nimba mu by'ukuri koko yumva yuko batobana, atamushaka atamwumva, no kuvana burya navyo nyene nta ngorane. Burya kuvana ku bantu bubakanye ni ikintu atari kibi, aho uko mwicana muravana, ariko abo numva ntibanari kumwe, murabona ko muri Arabia wenda akaba mu Burundi. Ndashigikira ikintu cyo kuvana jewe iyo bibaye ngombwa, kuko aho uko umuntu mwicana muza kuhana uburozi cyangwa muza gucumitana, mwamubona batemanye, umuntu mudahuza vana ko umwe yimenye undi yimenye. Ariko sivyo je nsaba ku muntu ari muri Arabia Saudite, rindira utahe, nimba mutahuje muvyumvikane muri kumwe, uvuga ati je sindakumva sindagushaka, nta n'undi muntu ariko arampenda, je ngomba tuvane, sishaka tubana. Iyo bikoze gutyo nukuri biba ari ibintu byiza cyane. Rero impanuro zanyu namwe ndazizi ko atari zike, kandi ndazi ko muhanura neza, mubagira inama. Reka nje ndabapigira ko aka nimero kugira ngo mugire nimero z'uyu mugabo akundana n'uyu mukenyezi canke yasambuje umugabo, nazo ndazibaha. Nimba nimwasanga ari umwesikoro nkuko abivuga, muraza kugira ubutumwa mu mugeneye. Ahanje rero ndabashimiye, ngomba nabaha igice ca kabiri. Igice ca kabiri ciganjemwo ni audio y'uwo mugabo asigura urugendo ko rwagenze gwiwe n'uyu mugore. Haza gukurikira ko amajwi ya Eveline, hajya ni Eveline, hajya muramba baje kandi ko ari Eveline, simwe venda mwita izina atari ryiwe, mba niko nkora ibintu byinshi yose nk'amazina nayacanga canze, nibyo ni Eveline.